Ndabaramukije bakunzi ba Fleury Podcast TV na Ingoma Magazine umwe wese aho aherereye ndizera ko muguwe neza mumerewe neza mu vyanyu no mu banyu. Turi kuwa gatatu n'igenekerezo rya 19 ukwezi no kumunani umwaka wa 2026 nkuko bisanzwe. Twakije kamera tuza kubabwira imigambi y'ubugome n'ububisha ikirabandanya itegurwa ku ruhande rw'u Rwanda eka n'abatavuga rumwe na leta ya Kongo bafashwe mu mugongo n'igihugu cy'u Rwanda nko dusanzwe tubizi. Uyu mumama nkuko mubona hano iruhande yanje canke imbere zanyu kuri ekra n'umumama yagaragaye yinjira giturumbuka muri presidence kwa Tshisekedi avuga ko ari umugore wiwe. Dusanzwe tuzi mu ka Tshisekedi kari Denise Nyankeru n'ayandi mazina y'imiryango, ariko twese turamuzi umufasha wa Tshisekedi. Uyu mugore yagaragaye yubahuka avuga atari n'umuntu ngo yakara bimuhatiriza kubivuga avuze ati nje kuraba umugabo wanje. Mon mari est l'homme et le chef de l'État. Bavuze amaze kwate ngo chef d'État bose aca bumva umukuru w'igihugu Chirombo Tshisekedi bamwe ati cara ngaha udusobanurire nguyu n'umugabo wanje. Nakije no kamera rero aho bivugwa ko ngo wari umugambi wo kugandagura Tshisekedi. Uyu mugambi rero ukaba ngo barucishijwe muri uno mugore nimba yarazanywe ka Munyuza, nimba yarazanye isumu, akaba yashitswe ko amaboko. Amazina yiwe yitwa Mati Mayele. Ariko ngo vyinshi bikaba bitaramenyekana. Amakuru twaba tubandanya tuyabatohoreza kuko yamaze kugera mu minwe y'igisirikare gisanzwe canke garde présidentielle isanzwe iraba ubuzima no gucunga ubuzima n'umutekano w'umukuru w'igihugu Chirombo Faci Beto. Nje kuri uno mugoroba rero nje kubabwira no makuru yo gushaka kugandagura Tshisekedi. Nongere nze turabire hamwe Rosetta asanzwe acoza igihugu cyacu ciza cy'u Burundi, aho atakamba akavuga ko ashaka kurongorwa imyaka ya mubanye myinshi cyane, ngo bagiye kwitwarira abasore baguma bava muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika baza kurongora mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Turarabira kandi hamwe n'abanyamurenge bakomeza kwiyamiriza imvugo ya Ruto ya Tito nako aho avuga ko abanyamurenge ari abanyarwanda, ngo bikaba ari mu nzira yo kubatesha agaciro ngo no kubinjirira mu buzima bwabo, ngo narigasi bo baba bakora bivuga Tito wengura umunyarwanda abanyamurenge bazi gute, ngo nka kujya woba uri umuhutu ukaza kuvuga ibyo batutsi cyangwa umututsi ukaza kuvuga ibyo abahutu. Abanyamurenge barakaye, amavideo ni benshi, ababa muri diaspora baba bari mu bihugu bindi biborohereza kwidegevya, kuko nushoye kuvuga bino uri muri Kongo cane cane ngo mu minembwe ugume uri muzima, nushoye kugwanya ivyo Tito yavuze uri mu Rwanda ugume uri muzima. Hari abanyamurenge bari muri Kenya, abandi bari muri Uganda, n'abandi bari mu diaspora nyene hiyo mu bihugu bikomakomeye vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ahandi nkuko musanzwe mubivuga. Rero bahagurutse baramwiyamiriza. Amakuru ni menshi cane ku mirongo y'urugamba. Hari drone yarashe ihoteli Ibaraka, bibaza ngo harimwo ngo aba officier ba FRDC ngo n'abarundi ngo bariko barateguriraho inama, baduza drone ivuye ngo mu Rwanda Ibugarama igenda kurasa Ibaraka, ironona iyo hoteli. Navyo nyene turaza bashikeko akanya kadukundiye turaza kugaruka kandi ku Rwanda rwaraye rutanze ubwene gihugu ku bantu 27 harimwo abanya-Eritrea, aba Belge n'abafaransa. Ariko tukagaruka kandi ku munyarwanda avuga ukuri akavuga ati kubera iki abarundi abanyamurenge baje mu 1995-96 mu gihugu cy'u Rwanda mwabahaye ubwene gihugu mubaha mitiwere kandi nabanyu nkuko mubivuga. Ni kweka abarundi baje mu 72, umva ni après 24 abarundi bari mu 72 bari mu Rwanda, ariko abanyamurenge baje mu 1995-96 bashika baronka ivyangombwa. Ngo reko abo barundi baba mu duce tugenda dutandukanye ngo Gisagara, Nyagatare, Nyanza, Bugesera n'ahandi bashitse mu Rwanda mu 1972 nta bwene gihugu ngo bararonka. Ibi rero bikaba bifatiye ngo ku macakubiri u Rwanda rusanzwe rwisunga, nariga ngo umunyamurenge wewe bamufata ngo nk'umututsi canke nk'umunyarwanda ngo vyaroroshe kubaronsa ubwo bwene gihugu. Ariko ngo mu 72 kuko ngo yari genocide iriko irakorerwa abarundi bo mu bwoko bw'abahutu, benshi ngo barahungira mu Rwanda. Abo bahutu rero nkuko bivugwa ndabigoroye nkuko bishikirizwa, ngo ntibashoboye igihugu cy'u Rwanda gushika no mango tuvugana ngo nikirabaha ubwene gihugu, urumva bisunze
amoko. Ibi turabigarukako hanyuma abafise ico babiterera n'ababizi cane baraza kuza muri commentaire batwunganire canke bikunze banatubwira ukungene twokorana ikiganiro kuri Zoom canke kuri live bagatanga neza na neza umuco kuri ibi kuko ni ibintu biriko biravugisha cane abanyarwanda aho uyu mugabo mbere bamwe mu banyamurenge bamusabiye ngo u Rwanda ngo ribe banditse bandekara ngo ribe ngo n'igipolisi c'u Rwanda na leta y'u Rwanda ngo imufate ngo kuko ngo ivyo ariko aravuga umva yabameneye agafu yavuze ati nikoreka abanyamurenge mu 1995 1996 bashitse baronka ubwene gihugu mbwa abarundi bahunze mu Burundi mu 1972 gihe haraba ubwicanyi ngana bwoko ariyo genocide y'abahutu yama ivugwa mu gihugu c'u Burundi naho itaremezwa neza ariko n'amashinga amateka n'amankenguza amateka baramaze kuvyemeza severe baramaze kuvyemeza n'abandi matemoignage agenda atandukanye aba nta bwene gihugu barabuhabwa ngo bikaba bifatiye ku macakubiri ibi rero abanyarwanda murashoboye kubibwira mukanabimenya mukanavyumva kuko naje vya mbere bishasha sinarinzi ko ari abarundi bahungiye mu Rwanda kuva mu 1972 bakiriyo basavye ubwene gihugu barabubima reka tubanze tuze neza neza twumve uyu Mati ivyo yashikirije mu gihe karavuga ko ari umugore wa Tshisekedi canke wa chef d'etat Kongole twumve bimeze gute kugira mwiyumvire tumuvuge Freri ibiwe wabikuye hehe murazi ko tamusi n'umwe muri kiganiro kitagira fact. D'accord, touchez-moi pas de problème. Ok, madame, je vais voir, je suis la femme du président. Comment, c'est quoi votre nom? C'est madame Machi. Machi comment? Mayela. Je l'ai écrit. Mais j'attends. Je vais attendre parce que je suis chez moi. Je suis chez mon mari. Je ne sais pas où aller. Mais je ne sais pas où aller, monsieur. On va vous aider. Vous allez m'aider? Demande le téléphone. On va vous aider. Mais je ne sais pas où aller. Je vais vous aider. Tenez. Bon, vous voyez qu'on est dans un lieu privé, j'en profite et monsieur, moi je vous entends. Est-ce que vous savez qu'il faut dans un lieu privé? Monsieur, s'il vous plaît, écoutez-moi. Maintenant, si je suis chez mon mari, je n'ai pas un endroit où dormir. Je vais aller dormir où? Dites-moi un peu. Parce que maintenant, là, je n'ai pas d'endroit où aller dormir. Quand je vais dormir ici dehors, laissez-moi dormir dehors alors. Et si je n'ai pas d'endroit où dormir? Nyanza na kati yao ya basi. Comme dans la j'ai besoin de deux dames. uyu mugore C'est comme ça, vous prenez mes téléphones? Oui, tout à fait. Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal là? Je suis chez mon mari. Vous n'avez encore rien fait. Maintenant, je vais vous aider à faire. Oh. Mais là, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pas encore, vous n'avez encore rien fait de mal. Maintenant, vous allez faire quelque chose de mal. Non, je n'ai pas envie de faire. Je suis juste venue chez Vous mon allez faire mari. quelque chose de mal. Je vais vous aider à faire quelque chose de mal. Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal là? Vous prenez mes téléphones, j'ai Vous fait mettez en quoi? danger le chef de l'État. Mais j'y vais mon mari, qu'est-ce que j'ai fait de mal? C'est pas un problème. Arrêtez-moi. On va vous arrêter, on va vous aider. Il Les n'y gens a pas arrivent. de problème. Arrêtez-moi comme ça, il saura comment arrêter. Parce que je vais voir. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ouais, à on n'a pas tout pour l'aider que c'est le mari, c'est la femme du chef de l'État. Yes, reka mfate kano kanya rero ko kano kareresi gaheze kuko vyangoye kuguma mvugiramwo kubera hari abantu baba bumva igifaransa bacavuga ati Fleury wadusobanura ibitari vyo canke washizemwe akaryohoranja nimba ariko bakita ibirungo kugira tube turatwenga canke kugira udushikirize amakuru abandi bakavuga ati ngo kugira wironkere views mpoze kino kiganiro murabona ndi muri na eta itari normal yo gukora ikiganiro kuko murabona ko ndagikoze nyene nihuta cane murabona ko bugorovye buhwibiye ndizera ko mwumva ivyo ndiko ndavuga ibisigaye navyo amatara niyaza muraza kubimbaza rero ukungene
bimeze nabibabwiye uyu mugore bariko baramubaza uri umugore wande umugore wa president bambwiye ati duhe telefone tubaze baratelefona baragira ikirya mwanya wose yararindiriye yagoma avuga ati je sinshobora kurara hanze ndi umugore w'umukuru w'igihugu nkeneye kumenya aho ndara rero benshi byabacanze ariko je nkibona ino video abasanzwe bampa amakuru hariya muri Congo bandungikiye akambwira ati Fleury raba bino bintu na kambaro kibara imikino y'u Rwanda iracabandanya ari myinshi cyane ku ruhande rwa Tshisekedi hano umuntu aciye ubwenge atahura bibiri ubwa mbere bashatse kukweyiminga canke gutagetinga urugo rwa Tshisekedi umugore aje marimari akaza kuri presidence y'umukuru w'igihugu akaza avuga ati jewe nje kurondera umukuru w'igihugu n'umugabo wanje ku ruhande rwa foyer ku ruhande rw'iwe na Denise Nyakeru Denise bari umugore ashuha bari umugore agira ko nakuri yafatira ibintu hejuru aca avuga ati usigaye mfise umukonkibine bwa bundi uyu n'umugore w'umukuru w'igihugu yaramparitse bimeze gute agaca ashuha agaca usanga target yawe ya mbere no kugira bajyanishe Tshisekedi n'umugore wiwe kugira habe imvururu musanzwe bize umukuru w'igihugu iyo mu rugo bitameze neza no mu mutwe ntivyipanga kandi ugaca usanga akafata n'amadecision naho kubera ishapu bivanye no kungene yaraye umugore amurara kujya musonga ico ni kimwe kubanza kudumbanya foyer ya Tshisekedi kuko ibi ni ibintu umuntu atodigera ubonye umuntu nk'uyu ubona ko afise amagara meza asa neza asa n'umengo ntacafuye ubuzima si bubi agaca atadeklarana ko ari umugore wa Tshisekedi muri presidence urumva se ibintu biba byoroshe ica kabiri ni kugira bacafuze izina rya Tshisekedi musanzwe mubizi ko iki kintu c'abagore Paul Kagame no Rwanda basanzwe bagikoresha muratwa ari umukuru w'igihugu bahaye muwate umunyarwandakazi birangira muteye inda uyu ntakiryogora murabizi ko hariho n'abavuga ko ubufaransa n'ibindi bihugu vyo mu Burayi Amerika n'ibindi ngo bitinya gukora kuri Paul Kagame kuko ngo bagiye barabatega mu mamisi ya mwamwe babatega abanyarwandakazi ngo bafise ngo ama video n'ibindi bimenya ko bagiye barakora ibidakorwa nk'abakuru b'ibihugu ngo ariyo mpamvu batinya gukora kuri Kagame kuko ngo abakangisha iyo mitego ndorabitsina bama bakoresheje iki rero bakoze nababwicambere no kugira badurumbanye urugo rwa Tshisekedi ica kabiri naco Tshisekedi bamugaragaze nabi ejo ndabizi ko ngaba bamaze kumbure ndiko nakora kino kiganiro kumbure bamaze kuja kumbuga bandika Tshisekedi ni maraya Tshisekedi ni gisuma Tshisekedi ni ibi nta kuntu yorongora igihugu donc baronka aho bamuca kuko baramaze kubona ko Tshisekedi yiyugariye ko hariko imyugariro abakongomani abarundi diplomatique Tshisekedi yamaze kubononera isosi niko novuga abanyarwanda rero bako bakoresha inzira zose zishoboka kugira bamwononere CV murabizi ko hirya yejo manda ya gatatu bivanye no kumiraza bahinyanye ibwirizwa shingiro ashoboye kubandanya yiyamamariza rero ngaba ko baramwononera CV kugira bibandanye biba bibi ku ruhande rwa Tshisekedi iki kikaba ari ikindi naco nuko uyu mugore icari kimujanye ngo ari nk'iyi benshi bayifashe ngo attentat l'assassinat du président kuko uyu mugore mu bintu bagiye baramusangana mu dusakoshi n'ibiki barako yarafise n'akaventilateri n'ibindi byinshi bamutwaye kugira ngo bagende gusuzuma ivyari bimugenzi ivyo yarasanzwe agendana bumve ko harimo ya mapoudre amwe bapompa muri mukuru w'igihugu ari muri Kongo agahura na Paul Kagame umusekirite wiwe ko bamufashe ku kuboko afise akantu mu maboko kumure ngo yaragiye gupompa spray mortel kuri ku koti ya nyene cyo mukuru w'igihugu cacu cita cy'u Burundi bishoboka ko none umugore ngo ari ibintu yarashaka kwinjirana muri presidence kwa Tshisekedi hanyuma mupompe ama birangire Tshisekedi atembagare amuve ku mutwe ave ku gakanu Paul Kagame murabizi ko Dumbuya nawe nyene bitoroshe hariya muri Guinea yagize imigenderanire na Paul Kagame yakubise kudeta umukuru w'igihugu yarasanzwe ayoboka ku Bufaransa birangira Dumbuya nawe nyene bitoroshe bamugiriye akantu k'ubwenge rabo kungena asigaye angana umugabo muzima yarihereye ko yari umugangi uko niko vyifashe hama dukoresheje kubanguka aba hano ni abahawe ubwene gihugu nkuko bivuga Rwanda grants citizenship to 27 including Eritreans, Belgians and France. Hama tukaca tugaruka kuri ya video ya wa munyarwanda avuga ivy'abarundi ngo kuva kera batahawe ubwene gihugu aba n'abantu 27 bava muri ivyo bihugu ikibazo kikagaruka ibi vyaraye bibaye
tugaca duhura na ya interview iyi coincidence siko ndayitahurira kirava ariko vyampaye kwibaza na jewe usanga nabandi niko biyumvira tuca dusanga ni ndoramoko nico bituma Paul Kagame adashoboye guha bari abarundi bo 72 ubwene gihugu kuko azoba muca muvyumva neza na neza mu mutwe iwabo ivyo bakarikirana ibintu ngana moko nico gituma ngo batashoboye kubaha kuko abahunzo 72 bahunze ubwicanyi bariko barakorerwa bwari cible nko bigenda biravugwa n'abagize amarusansuma n'abarescape n'abacitse kwicumu bavuga ati bica umuhuta aciye ubwenge bimeze ukunuku rero abashoboye guhunga bahungira 72 mu Rwanda barimwe ubwene gihugu ibi ntibivugwa na Fleury bivugwa nuno munyarwanda wenyene ubwiwe benshi bako barasabira ngo afungwe hinge ndabashiremwo preve abivuga kugira ntuvuga ati ibiwe wabikuye he uyu mugabo yazengereje abanyarwanda benshi za wumve se rega buriya hari ibintu byenda mutegeze nk'imbere ya minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu hani wacu mbesha kubaza minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu hano mu Rwanda hari abarundi bo muri 72 batagira ibyangombwa wabyumvise neza hari abarundi 72 batagira ibyangombwa uyu munsi wa none tutagiye kure hano mu karere ka Bugesera mu murenge wa Ririma harimo abarundi 72 batagira ibyangombwa bagira mituweli bagira uko bagenda bagira uko bivuza bagira uko bagira gute nta byangombwa bagira ariko abanyamurenge baje muri 94 baje 95 kangahe bafite indangamuntu zo mu Rwanda bafite passport zo mu Rwanda kandi itegeko rivuga yuko iyo umuntu amaze imyaka 5 akorera ku butaka bw'u Rwanda icyo ni ikibazo jewe abanyamakuru benshi ndamutse ngira ubuntu jewe nta kibazo nkabona na minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu namubaza icyo kibazo genda bagendera ku nukuri kw'Imana kandi sinkubeshye izabarundi mu cyari muri Gisagara barahari muri Nyanza barahari muri Bugesera barahari muri Nyagatare barahari cyahoze ari muri za Kiyombe Zangarama hari za Rukomo hari hatuye abarundi muri Ruhango barahari batagira indangamuntu batagira na passport kandi abanyamurenge abavuye Kongo muri 90 kangahe bafite passport bafite indangamuntu bafite ubwene gihugu bunga ahubwo nge ndibaza itegeko nshinga ry'u Rwanda ubundi rigira ubwene gihugu bunga none se iyo bavuye n'abakongomani n'abanyarwanda n'abanyamerika n'abaustralia n'abaki aba bose nta cyangombwa kigaragaza ko ari abakongomani bose bafite n'abanyarwanda noneho rero umbwire umwana numvisha posto se bavuga ngo naratahutse n'abandi banyarwanda bose ndaza njya hano ndiga no nigiye niho nakuri urumva rero nawe batahutse nk'abanyarwanda bose yes muramba barahindukije screen kuko nabonye buriko burabandanya buhuyibira kandi ikibazo kitari ciza ku muco kuko byako birangira umuntu aguma zigira yirabura cyane kandi hari umuntu aca yita kuri ivyo ugasanga ntaka arakurikirana ikiganiro neza ico gituma nciye nkora muri buno buryo nyene kuko nubundi twari dusanzwe tubona mutako murambona neza ariko ndizera ko hamwe nibi mutahura neza ico uyu mugabo yari karavuga ibi nivyo ndi nababwira abarundi mu 1972 Nyanza Bugesera Nyagatare Gisagara henshi yahavuze ni henshi arabiza afitiye preve genda umurundi mugabo uvyo byavuze umunyarwanda kuko muca mwiyumvira mbe bimeze gute Fleury wafashwe nibiki uyu na kasino video kuko ni ndende harabo bamaze kuyibona kumbure ariko hamwe n'ivyo nuko vyifashe reka tubanza tuje mu Rwanda aho FPR yaraye yakoze yahamagariye akanama kabo bigaragara ko batitabiriwe ngo abene gihugu bamaze kuruhamabwa n'ubwicanyi n'ubugome n'ibinyoma vya FPR wariyo mpamvu basigaye batitabira n'ibikorwa n'amanama yabo aha ndabira gato ico tugaruka tubandanye n'ibikurikira uko ngene vyifashe reka nagure gato aho nahategekanijwe inama hitavye abantu 4 ngo abantu bararambiwe n'ibi bintu
byo kuguma bahendwa bakina gizwa. Rosetta rero muramuzi ni umwe kuri Facebook yama yifatira inzego indongozi, umwe twababwiye ko ari umukecuru vyananiranye, ubu hoho yaseruye aravuga ko ari ku mutima, aravuga ko ngo agiye kwitwarira abahungu baguma baza kurongora abarundi kazi mu Burundi, kandi nawe yasaziye iwabo, ngo atacabuze ngo bimeze gute, ngo bagiye gutangwa kuza barabitwarira, aho mu commentaire menshi naje ndamubwira ati nawe ko ufise amafaranga bikore, ngo wirabira agasore wihwabira hanyuma bibandanye bimera neza cyane. Katumwumvize gatoyi hama tugaruke dusezerane. Neza itariki iragandaganda. Amerika na Amerika. Wewe abahungu bo muri Amerika akubwira raba nkaje imyaka ngiye gukuza imyaka 35 nta nubuza kunda Iyo myaka yo ni binyoma rabimve bisanze kumera. Abahungu bo muri Amerika abagore muri Afrika bamaze za kaminuza. Ese za kaminuza muza kurondera nk'abakobwa bari muri Afrika. Izo za kaminuza ngaha zirakora. Komba niyo baje bashika baza gukoropa mawese, za kaminuza zitabafasha ngo babone akazi ko mu biro. Ariko dusura ngaha ngo mugiye nuti nuwo tahonye no mu wambere. Ava muri Amerika yiruka ngo agiye kurondera ngo abakobwa ngo bamaze za kaminuza muzosiga ngaha. Nimba mutaturongoye twege turi ngaha tukabace ko dusazira muri Amazon nta n'umugabo agukanda naki. Nukubwira Trump umuntu azava ngaha ngo agiye kurongora Afrika agenda herayo agaruka kuko twege turi ngaha indani mu gihugu cy'Amerika tuzorongorwa nabandi mu gihe muguma muza kwirongorera bari muri Afrika mubaza nakugize ngo ugaragaze wo muri Afrika ashitse ngaha agahita guheba ngo we ntabwo wari title yanje agahita guheba nawe nyene agahita aza kurondera agatasubira Afrika kuza kurondera uwamaze kaminuza agakobwa kava mu bakire ngabukire sarabuzana agakobwa ngiye ufise amadolari yawe ngo ushitse mu Burundi ngo n'umwana wa ministre n'umwana wa mushikiranganje ngura murongora uvuye Amerika. Yes, uri Rosetta nkina nkebura kuri Facebook niko yitwa, umwe mu bagore bananiranye nako atuka inzego yama yifatira mu gahanga umukuru w'igihugu mutamukanye we na leta yose n'igihugu muri rusangi, akaba akaratakamba ngo abasore b'abarundi ni mu mubone mbega ninde yo kwiteza. Waramaze kugaragaza katandera ugira no kubahuka sinzi nico yoba twaye urambabarira ndabivuga uko, ariko hamwe n'ivyo Poresan urumva ko ushaka kufisa amafaranga ariko hakagira ico uhagije kandi amafaranga yawe adashoboye kuguha. Uri muri Amerika uri mu bazungu urabo wihwabira agutere n'indabasi unibone. Ni kenshi ugwaruka gwamye rukusanga kuri Facebook uri kuratukana kwa gati ntande rugira upfanye intuntu ushaje nabi arateba arabesha n'imyaka kuko bimutera n'isoni kuvuga imyaka yiwe bwite, ararenza 35 ariko we yivugira ngo ntihaje kwiza 35. Uwo rero ni Rosetta arira atakamba ngo mwabasore mwe ni mutebe mu mubone kumbure, ariko hamwe n'ivyo murumva ko bitoroshe cyane. Reka turangize kino kiganiro defiza kugira umunsi mwiza umuhinga mu mwiza naho twagikoze muri leta itameze neza, ariko hamwe n'ivyo turazinanye muratuzi, ariko mu buhinga bw'ivyuma n'ivyasubira gutungana fresh turagaruka tubaronse ayandi makuru kuko amakuru ahari ni menshi cyane. Hamwe n'ivyo rero tubakengurukire mubandanye kugira sabone cyangwa subscribe, mwe mwamaze kubikora mu bantu b'abagabo namwe ni mubandanye twagura umuryango wa Fleury Podcast TV na Ingoma Magazine nkuko bisanzwe. Ciao ciao, mugire umuhinga mu mwiza, bye.